Eka twongera tubaramutse abandi tubahe mwiriwe bakunze mwese ibiganiro by'ubuzima aho muherereye hose ku isi. Uno munsi mu kiganiro cy'ubuzima nabazaniye kano kantu nibaze ko mwese mukazi cyane ni igiti canke ivyamwa bita amapera canke amapera. Mwese bigenda bivana n'uburere yakuriyemwo. Kenshi abanyemba bavuga amapera, abanyabuyenzi ruguru bakavuga amapera. Umva umwe wese bigenda bivanye n'ahantu aba yaravukiye. Iki kintu rero bita ipera canke ipera ni igiti gikunze kumera mu ishamba, mugabo kirakunze kandi no kumera mu ngo z'abantu gasanga barabiteye. Ibi bikunze kenshi kuribwa n'inyoni n'abantu bakira abajene b'abana. Abantu bakuze benshi ugasanga bagenda birengagiza akamaro kavyo. Aha ngiye kubereka akamaro canke ibintu bitatu nyamukuru vyotuma utazosubira kwibagira canke kwiyibagiza canke kwirengagiza ipera aho uzoribona hose, eka ndetse bibaye ngombwa uca utangura uyateragire mw'itongo ry'iwawe. Nuko eka duhamagarire abantu bashasha kugira musanzwe mubimenyereye. Iyo uri mushasha kwipaje canke kwishene bivana naho uriko urarabera iki kiganiro, ucuraba kwijambo ryanditse ko ryitwa sabone. Haraho usanga risa n'ubururu, handi ugasanga rirera, handi ugasanga riratukura. Uca ukoza ko agatoki ugaca wiyabonesha. Iyo utabizi nza numva bavuga ngo twe ntituzi uko biyabonesha ngo bitwereke. Na cyane cyane abantu usanga bakuze naho abajene benshi usanga babizi. Uca ufyonda ko ukiyabonesha. Iyo usanzwe naho wari wariyabonesheje ntabwo ufyonda ko. Abantu bashashe nibo bafyonda kuri sabone canke subscribe. Eka rero nibaze ko mwese mwahejeje kwa abantu bashasha, abandi namwe mukurikire neza mutore udukaramu maze ndababwire etape par etape. Ndababwira ibintu bitatu canke bine gusa bizotuma ipera uribona nk'ikintu ngirakamaro cane kandi cane gose mu buzima bwawe, na cane cane bigatuma mbere urifise uribungabunga ukarifata nk'umugenzi wawe. Nababwiye ko mutora udukaramu n'akaye mugaca mwandika ibintu ngiye kubabwira. Ubwa mbere turahera ku mababi. Amababi y'amapera arakugwamwo cane umuti udasanzwe, na cane cane kuri barya abantu muza mubona abantu bagwaye ibintu bita uburima. Uburima ni ingwara ifata abantu, ukabona umuntu nk'urusebe ruriyadukije kagatangura agasebe gatoya kagakura kakavyimba kakameneka, rugaca rugagamba rukaba runini ugasanga umuntu ibiguru canke ukuguru ntaterura kubera yahuye n'ico kibazo. Ukuguru kose ukomengo kwahindutse ama infection akamuryo, ukomengo ahubwo agomba kugwara kanseri. Ugasanga umuntu afise urukovu canke urusebe runini gose ku buryo rushobora no gutera abantu ubwoba. Abandi ugasanga umuntu ubona mwinuba bivanye n'ahantu aciye. Uburima rero ni n'ingwara umwe wari wese ashobora kutavuga ngo je ntabwo nzogwara, kuko ubona vyiyadukiza uko nyene, ukabona n'akantu kagahere kajere gatoya naho ubundi urusebe rukaba runini gose. Aho rero ufise igiti c'ipera birakorohera cane kuko ukoresha amababi ubwo nyene ugaca wivura canke ukavuza urya muntu agwaye uruguma. Ikintu kigira kabiri ni turaja kuco bita ibivuvu vyacu. Ibivuvu vyacu murabona ko abantu benshi basigaye bafise ico bita bagwaye ivyo benshi bakunze kwitwa ngo ni inzoka, mugabo baba ufite si inzoka, amibe. Amibe rero nayo iri mu buryo butandukanye, ariko ibi bivuvu vy'ipera murabona ko ipera rifise utuvuvu duto. Benshi rero aragishishura neza porepora akitonda, agaca gisekura, agaca afata ibi bivuvu vyacu akabivanga n'amababi y'ipapayi. Amaze kuvanga n'amababi y'ipapayi agaca ashiramwo kirya catsi bitwa ngo ni akarura
akavanga navyo, agaca azana ajya amababi y'itomati makeya gose, agashiramo n'imizi. Rero imizi y'itomati uragenda ukaraba ahantu ibitomati vyimejeje, ukavutagura imizi ukarandura neza, ugaca rero ukoramo umuti, ukaza urifashisha kwa barya abantu bagwaye amibe, usanga bagwaye zo mu magufa zikabatera bamwe ibitigu, abandi ugasanga bagwaye ziriya zo mu maraso zifurutira, abandi ugasanga zisigaye zibabuza no kwabira abadamu canke iki, abandi ugasanga amibe ewana zibagajeje ku rugero rubi, ugasanga ibintu byo gufungura bahevye byinshi gose. Ni kuvuga rero iyo ibyo cubikora uratangura kuza uravyihereza pole pole, amibe iragenda completema, na cane cane bivanye na sorti ya amibe urwaye iyo bihise bihura neza. Ikintu ca gatatu nyamukuru gikomeye gose ni imbuto rero sasa z'amapera. Murabona abana bakira abajene bajya abana bakunda kurya amapera cane, benshi usanga nta bintu by'ubugwaragwara bafise. Imbuto rero z'amapera zirakaze cane, na cane cane ku bintu byo gukomeza imitsi. Bajya abantu ubona ngo za rhumatisme mu mavi, usanga mu ngingo mengo barakonyagurika, akaguma yumva umengo mu maguru aramurya, kumva sinzi ibintu agwaye. Bajya abantu bakunda kugwara imitsi, benshi ugasanga yararegurutse, abandi kabarya, abandi mu magufa za rhumatisme ugasanga ni nyinshi. Tujya tubuto rero tw'indani nuko benshi yo bariko bafungura amapera bataduhekenya. Tujya iyo udukunda kuduhekenya, hari nabo usanga bajya amapera kubera burya tubuto twonyene. Ku bantu rero bakunda kuduhekenya, ni kuvuga turabugara mu mitsi, ugasanga ni sawa cane, ugasanga barakomeye. Ni nka bijya by'abagabo ukunda gusanga imitsi y'ibitsina byabo mengo yarabayegereje, ugasanga ibitsina gabo nta nguvu bigifise kubera uwo muntu ntiyarose ingabo ikwiye, ugasanga imitsi yararegeye. Ico gihe rero iyo ari kibazo atari gikomeye cane, akaza arimenyereza kujya kenshi ubwo bubuto buramwugara umubiri wose, bukugara amavi, bukugara imitsi, ugasanga nyine umuntu arakomeye cane. Nuko rero ahantu hose muzoza mubona ipera rifise akamaro kanini cane. Aho ngerageje kuvuga ibintu bitatu gusa, ibindi nzobibabwira kugira ngo muze muragenda mumenya ikintu cose n'akamaro kaco, mumenye nuko mushobora kugikoresha. Nuko rero murakoze abariko mutwumviriza. Hama nko ku bantu uba usanga bafise ibibazo, barashobora kwandika kwizi nimero canke bakabaza muri commentaire, bajye bakeneye nabo kutwituraho dukorera, baca badusanga ku ivuriro. Nuko rero muhanahane kino kiganiro, maze bashasha murashobora kuyabonesha, mukarungikira iki kiganiro abandi, maze mukaba mu banyamuryango banini ba Ikangure Clinique. Hanyuma ibindi biganiro ni mu nyuma. Bye bye.